we back again mu ntumbero yuko tuguhe ubusesanguzi bw'indirimbo ziriko ziratraininga na cyane cyane iwacu nyumbani Buja Flava. Let's go. Nimekuja na story moja kabambi amwe makuru yewe ubusesanguzi ku muririmbyi Mr Dramati aherutse gushira hanze canke ku mugaragaro another track indirimbo biriko biragaragara yuko muri Buja Flava muri kino gihe abantu benshi bafise icitegererezo canke bafise ubuhamya canke ishaka ryo kumenya byinshi kuri no song ya Dramati yise Sambolera. Sambolera ni kijambo ariko benshi ndazi ko bakuze bumva indirimbo zitandukanye ziririmbwa harimwo ijambo Sambolera. Sambolera rero today nk'umusesanguzi wa entertainment na cyane cyane wa Buja Flava, wewe udakunda kuma support, wewe udashaka kuma subscribe, wewe udashaka kuraba ibiganiro nsanzwe nkora mu kwerekana yuko ndaguha ibiganiro bitomoye, ndaje kugira ndaguhe isiguro nyayo y'ijambo Sambolera yakoresheje Dramati. Iri zina jewe nakuze ndaryumva, nilikuwa nasikia track au nyimbo ziririmbwa zirimo ijambo Sambolera. Rifise isiguro iyahe rero kwa Mr Dramati mu ndirimbo yiwe. Indirimbo ifise bien sûr que oui amasanamu atesa, ariko reka ndakubwire rero ifise insiguro iyahe. Menya icambere umenya ijambo Sambolera mu ndirimbo ya Mr Dramati rifise insiguro yihariye, ariko risanzwe ino jambo Sambolera rikoreshwa cyane cyane mu ndirimbo z'akaranga mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Niho ijambo Sambolera rikundwa gukoreshwa cyane cyane gusumba ubundi burere bwa Afrika. Ariko ikindi womenya, nta siguro itomoye yatanzwe na Mr Dramati ku nkomoko y'ijambo Sambolera. Mu ndirimbo yiwe nta siguro itomoye cyane musaza ku ijambo Sambolera Dramati yakoresheje. Hari aho ryakoreshejwe mu zindi ndirimbo jambo Sambolera, nko mu ndirimbo ya Kajanine yitwa Sambolera. Daziwe ko ino ndirimbo urayizi kuko benshi tulikuwa tunasikiliza track ilikuwa imekaa vizuri sana. Aho muri iyo ndirimbo rifatwa nk'ijambo ry'ubutumwa bwo kwihangana no gukomeza umutima mu bihe bikomeye sana. Muri iyo ndirimbo ya Kajanine nico bayikoresheje. Aho rero Sambolera murayibuka. Ariko rero muri iyo ndirimbo ya Kajanine amajambo avugwa kwisi uburinganya n'akarengane, kandi ijambo Sambolera rikoreshwa nk'ubutumwa bwo gukomeza kwihangana no kudacika intege mu gihe c'ibigeragezo iyo umuntu arimwo. Nubwo bimeze uko rero nshuti yanje, ikico umenya birashoboka ko Dramati yakoresheje iryo jambo mu buryo bwihariye. Arashobora kuba yarikoresheje mu buryo bwihariye, rishobora gusobanura ibintu bitandukanye bitewe n'ubutumwa yashatse gutanga mu ndirimbo yiwe, sivyo? Aha rero kugira ngo wumve neza insiguro y'ijambo Sambolera mu ndirimbo ya Dramati, byoba vyiza wumvirize indirimbo yose kandi urabe amajambo yose yanditse, ari amajambo titre yandika hajya, ndetse urabe n'amashusho yayo. Ibi birashobora kugufasha gusobanukirwa neza n'ubutumwa bwose buri mu ndirimbo Sambolera ya Dramati. Urashobora kuba ufise insiguro kanaka, ariko wewe ntushobora kumenya Sambolera yashatse gukoresha nka Dramati yari ifise insiguro iyahe. Ariko ni jambo nkuko nabikubwiye ubwa mbere, ni jambo rikoreshwa cyane cyane muri Afrika y'Uburasirazuba, niho bakoresha mu ndirimbo z'akaranga ijambo Sambolera. Uvyumva neza yuko ijambo Sambolera abandi
hari igihe barikoresha mu nsiguro yo gukomeza umutima mu bihe bikomeye umuntu ariko aracamwo. Wewe nshuti yanje, nimba umaze kuraba indirimbo ya Dramati Sambolera, nibaze yuko umaze gutahura yashatse kuririmba iki. Andika rero muri commentaire uti Ndimu, jewe nibaza yuko insiguro Dramati yazanye y'ijambo Sambolera ni nini. Nyandikira muri commentaire, uzobukoze cyane. Asante sana kwa support yako, kubona wewe ushigikira umenyesha makuru nka jewe nsanzwe nkora kuri media, hanyuma nkacanza no kuri entertainment yo muri rezo sociaux. Shukran sana, merci beaucoup. Ugumane nanje, ndakwemereye yuko vuba ngiye kukubwira igituma umuririmbyi Mr Lolilo atariko aragaragara cyane muri entertainment nk'ubusesanguzi nakoze jewe Ndimu. Come on, Ndimu official yewara.